hip hop urashobora kurapa uri kurahayanisha urashobora kurapa uri nkunda ashobora kurimbira ko ndagukunda gira kugira ngo tubone ubuhinga bwawe bazi baguhe kabiri yeah yeah ni bon kene nicare gute yeah like young GIP Jendi Mulunji shaka ndakwede kenezi ibyiza by'i Burundi cause I'm not playable minduke nka diable kandi cari canzanya rugusaba gakolabo jewe ndagukunda mikukudeka jewe mbona nibikunda jewe ndagukunda mikukudeka jewe mbona nibikunda sabura jagana kulage bidunji sabura jagana kulage bidunji zedi mwana wakabaka ndashaka ngutembeleze ni Burundi zedi mwana wakabaka ndashaka ngutembeleze ni Burundi Allah Yo, what's poppin'? Isanamu gang in the building. We represent Burundian hip hop. Gang. Always with the boys to the Gusaka man. Jumping with no eyes, with the diamonds. Bakavuga with the Superman. Isanamu gang. Kuri drill, Isanamu gang. Way. Isanamu gang. Kuri drill, Isanamu gang. Isanamu gang nkuko mwavyumvise ni imwe mu migwi imaze imisi trending cyane kuri YouTube basohoye indirimbo yitwa Isanamu gang nyene ikaba yarakunzwe n'abaririmvyi bo ngaha mu Burundi harimwo Fizo harimwo Kiriku Fabilove bande bose bara commencer baravuga ati vraiment chapeau no musire twabakiriye muri Isanamu media kugira ngo tuvugire hamwe experience bahuye nayo mu gusohora canke no mu gukreya iyi team yabo iyi gang yabo Isanamu gang. Alors reka tubakire aha mu kumafu kwanje ndi kumwe na Scream akantu kananiye kuvuga natangwe mvuga ngo Scream wamengo ngo ni ice cream truc nibiki ariko ngo ni Scream noko nagashowe ego hama mu kujyo kwanje nankaba ndi kumwe na Munago Munago ni kiganda ni kirundi pire cuzuye ni Munago gisigura umumerera like ikintu kikimera harabavuga umugondoro harabavuga umumerera like bivana n'ahantu ubuherereye ariko mu kirundi nyezina canditswe no mu bitabo ni Munago buryo yakisomenga mu kirundi ntaye dufise ni utayizi mumbabarire hama Scream cyangwa Scream to the jam. Scream to quoi? Scream nawe ukayisigura iki? Scream ni jambo ry'ikirundi ni sekurima. Isigura hard work mu Congereza. Yego. Ni abbreviation. Ah bon? Yo. En tout cas vraiment ni ikintu cyambere gira kinyimpressiona n'ukuntu abaririmbyi cyangwa tureke n'abaririmbyi abastar tuvuge abastar mufise don tutahawe twese yo gukreya tudusiono ego bon soit c'est pas le sujet du jour uno musi twaje kuvugana kubijanye na Isanamu gang team cyangwa Isanamu gang song vyose song group tout alors ndakeneye kumenya Isanamu gang yatanguye ryari. So Isanamu gang yatanguriye muri competition ya nanje ndaririmba twaje turi muri second edition rero tuje umunsi wari wa repetition GIP gaciye ubwenge aragira idea yuko twokora indirimbo nkuko twabonetse turaba rapper 9 muri competition urumva we represent Burundian rappers twaserukiye aba rapper bose mu Burundi kuko muri première edition na deuxième edition nitwe twabonetse nk'aba rapper twashoboye gukora ibintu biri great rero idea imaze kuboneka ko twokora indirimbo cha do creating something like a family kugira
tuzobandanye du supportingana hagati yacu nico gituma ubona igikorwa caje kiri big like this. Yego. Ego hama none ko dusanzwe tuzi ko muri rya competition nanje ndaririmba harimo sinovuga ko bari abarapper gusa harimo n'abandi bose bari indirimbo zitandukanye none mwebwe mwitoye gute byagenze tugira ngo mushobore gufama iyi genge basi mwaratoranye ya mu bisanzwe kubera ko kenshi aba artists baririmba mu video ya hip hop twe twerekana urukundo hagati yacu dufise urukundo yego no kubandi turarufise mugabo hagati yacu nabo babirenze like ni nk'umwana na nyina rero twebwe niyo mpamvu dutandukanye n'abandi kuko twebwe ubwa mbere turakunda ivyacu kuko hari benshi babikumira niyo mpamvu twe twavuze ati rero tuzokoresha ingufu mu kubipushinga kugira ngo bishobore gushika kure nk'abapere niyo mpamvu wabonye ari twe twagize uruhara runini mu kubandanya du training nyuma yo kuba muri iyo competition kubera ko tuzi ico dushaka gushika ko like niko novuga twe tuzi ico dukeneye kandi turifuza yuko ku bwamwe bw'abafans bacu mu dushigikira tuzobigerako. Ego ofeti ndiko nshaka kwanza tutanguye tutangurire kuva muri fondation Isanamu gang urumva turazi yuko muri competition nanje ndaririmba yuko harimo abaririmbyi benshi ni benshi bari muri competition shaze kumenya ingene mwebwe muhavuye muvuga muti okay nkeneye naka kuramona ni muri benshi hari n'abandi basivye bitakunze yuko bashika ngaha vyagenze gute mwatoranye gute mwiyumvanyemwo gute kugira ngo uvuge ati je nkeneye ko ndi kuririmba na mnago ndakeneye kuririmba na screen na GIP ingene mwatoranye ivyo nkeneye kumenya ya cyo kono twatoranye hagati yacu tumaze guhuriza hamwe iyo idea yo gukora iyo song niho twagiye turaraba rero abantu bashoboye guparticipa muri ino nanje ndaririmba abageze muri demi finale twareye kubageze demi finale n'abashoboye gushika muri finale kuko harabonekanye nga muri nanje ndarimba talent zikomeye cyane cyane mu do wa hip hop tumaze kubona rero twese twari dushoboye kuko baranabuze abo bacagura deje twese twarakora vraiment hamwe bose bashima rero twaravuze ati ibi bintu twakoze twerekana impano yacu natwe kugira ngo dushobore kwerekana ko turi n'umutima ukunze iki cyumviro cy'Isanamu media kuduhuriza hamwe reka natwe dushira hamwe rero dukora ikintu ku buryo bazobona ko ivyo bakoze tutabifishije ubusa ubwo twabifashe nkama rero niyo mpamvu twaciye tuvuga ati reka dukorere hamwe twese nk'abageze muri demi finale n'abageze muri finale kuko twese twari turi talented. Ego nk'abantu sorry nk'abantu batabizi canke baba batabitahura kandi ndavuge gutyo urumva Isanamu gang Isanamu song na Isanamu media entertainment na Isanamu media numva ko byose biri muri wa murwi umwe kugira ngo bibe un peu clair novuga yuko ico ciyumviro cyo kugira Isanamu gang hama musore Isanamu song biranshanga byose ni muri Isanamu cabaje mu gute actually twebwe nk'aba rappers kubera aba rappers barangwa n'ibintu bita ama cyphers barangwa n'ibintu bita ama freestyle rero twashatse gukora ikintu kizoduhuriza hamwe kugira ngo tuze twibagirane like twari dusanzwe bamwe tuzinanye kandi cerekana ko iciyumviro cy'Isanamu gang caje kuba big cyane nuko n'umuntu yaciye atwara competition ya nanje ndaririmba his rappers rero ico gihe tumaze kugira idea yo gukorera hamwe song niho mu nyuma twavuze ati let's create something like a family creating rero iyo family niyo mubona ngaho nk'Isanamu gang si team ni family kuko umwe arakora solo umwe arafise ibikorwa vyiwe muzoza murabona yasohoye wenyene ariko tuzoguma turi family Isanamu gang izoguma iri hamwe haro n'ibindi bikorwa tuzobazanira like ndamwunganiye Isanamu gang twayise nkuko kubera ko twese kugira dushobore gushika hamwe twabifashijwemwo n'Isanamu media rero tumaze kuba twabifashijwemo nabo hari benshi babonye ingabire zacu mugabo tayo kudushigikira canke batari bwabo n'uburyo bwo kudushigikira mugabo abo bari bamaze kubikora twavuze ati natwe muntu mbere kugira ngo dushobore kubereka ko twashimye reka tugire one song tuyita Isanamu gang kubera ko twese gang yacu yahuriye muri Isanamu media nanje ndaririmba competition. Ego
murakoze cyane hama kugira ngo ntitugume tiko tumva opinion z'abantu babiri gusa alors que team ari niniya reka turabe twakira abandi bazi nawe nyene batubwire point de vue yabo n'ukuntu vyavuye bibandanya murabe yanyu alors reka ntumirire umuntu yitwa GQ bakaba bamutazira ngo the winners kubera iki kubera ko yuko niwe yatsindiye competition ya nanje ndaririmba hama kaca haza n'undi kuri je ndamwise umugorogoro ambarire uwo nawe se uwundi ni gaciye ubwenga arankubita ariko ni GIP iyo niyo surnom yiwe ego reka tubahe ikaze dutangure kwanza kuri the winners nubwo wangiye mu kubamfu urukwiye kwanza kuja mu kuryo kwanza tubanze gufelicite sabe gato ibintu by'ikirasta ntabyo menyere donc reka tumuhe ikaze batangwe kwanza yidondore benshi batamuzi je namutazira the winners akaba izina ry'igistar tumuzi ko ni GQ hari ikindi kirekire reka tumuhe umwanya kwanza yivu I'm a GQ nigga with the rap state gang goddamn that's how my nigga call me ko banyita nyene ni GQ cyangwa ukavuga GQTF7 yes kyo zina umva umuntu anyita uko ashaka gusa je préfère ko benshi birabagora kubivuze ngo ari kinini utuma bivugira gusa GQ gusa ego hama twakire mukuji wanje GIP Yes sir. Ali Original gangster boy gang march against the rapper aka GIP aka GNG from Ken Buja young niggas my team from Ken Empire aka umwana wa ntare from Isanamu gang, Isanamu entertainment. Is this all your name? Canke uriko aririmba? Bon. Twaciye ahantu henshi twajibutse amazi menshi nayo mpamvu n'amazina bagiye batwita ari menshi. Ari wayacanze yose hamwe. Ahubwo hari nayo ntari bwashiremo. Oh, je nayinze kwiko aririmba ko tugira akaga freestyle gato. Ah, wari kuri ari. Nibagiye pro de la ville. Oh. Bon, okay. Ndashaka kumenya urabona ko muri ndirimbo yanyu muraba muri groupe nini ya franchement muri abantu 9 muri 9 kandi ni ibintu dasanzwe tumenyereye aha mu ndirimbo nyinshi twabibonyemo ngaha mu Burundi wasanga ari ibintu vya remix ugasanga bavanze indirimbo binjiranamo n'izindi babibona uwacu usanga hakenewe yuko umuririmbyi w'indirimbo imwe yose azamwo muri yo remix ariko muri Isanamu gang twarabonye yuko deja kwanza ni indirimbo ndende imara 5 minutes imisegonda ngaha 7 urakoze kongeraho kuryoshe 5 minutes 47 secondes okay ego none vyaraboroheye kugira ngo muri realisation y'indirimbo vyabagendeye gute vu ko muri sanzwe muri benshi ingene muhanahana amajambo ewe singiriye ko mvuga yuko umuririmbyi wese yari afise 20 secondes 30 secondes yo guperforminga sinzi ko no bita guperforminga canke vyagenze gute muri realisation y'indi ya Isanamu gang gukora irya ndirimbo byari byoroshe gose kubera dusanzwe turabaraperi nyene kandi umuraperi kuri codinga ntibigoye kujya ku R&B abanza gushiramo ibintu byinshi by'amabaking n'ibindi byinshi twenyene nk'abaraperi ufa kumva gusa beat umaze kuja muri mode biroroshe cyawandika text aho nyene twavyandikiye muri studio ndani ntivyigeze bitugorana uvuga yuko kuba umuraperi cyambe no kubura sharp no kubura umusharp umvise beat gusa maze kuja muri mode biroroshe ucawandika direct ukaca ushiramo amajwi mva ntivyigeze bidutwara umwanya munini kiretse yuko habayeho akarotari kuri bamwe atari baronse umwanya ku munsi wa record ya mbere zaje bituma tugira record umunsi ugira kabiri no kuvuga mu ma place yabo bantu ubwa mbere twaciye tuyasiga vide baza kuya complete hanyuma novuga yuko ariko karotari kabaye twari kuyikora ku munsi umwe mugabo taje bidufata iminsi ibiri kubera ako karotari kabari bafatiriwe mugabo novuga muri make yuko byari byoroshe gose kushiramo amaji ego hama none kubijanye n'ibintu byo nuvuga gute gukurakurana kubisanya ntivyahavuye bibagora muri realisation genre kuko turazi yuko muri bintu vy'amarap hari ukuntu mupanga amajambo agarima kumwe ivyo navyo mwavuye mubijonga gute mu bisanzwe nk'uko abandi bagerageje kubivuga mugabo reka tunabisubiremo kuko nivyo
twe turaba rapper bazi rap bazi kuririmba hajya rero indirimbo irafise ukuntu ibipanze hariyo amalinye bon irafise ukuntu ibipanze mu bisanzwe rero umaze kuririmba GQ akanyumva canke Scream akanyumva arumva uko neza na neza ibintu bitonze mu nyandiko no mu gutwi ni kuvuga ko biraza kumworohera cyane uko amenya ukuntu aza kwinjira aza kwinjira bon hama n'inyuma yiwe no kundi abandi bose bagenda barakurikirana bagenda baramenya ukuntu binjirana kuko urumva umva wibaza kukurikiye utangura ubuzi kutangura ukamenya kutangura ikintu kagiha vibe ukurikiye ukamenya ko winjira utashatse kuvuga ngo umusumvye canke ngo muhiganwe mugabo aho ugakora kaca yawe muri ico gikorwa ego okay tubandanyije kwanza kuri ico cumenga tuko dushaka kwinjira cane muri production alors que kwanza twe ngaha navyo bituraba muga twa dushaka kumva ama challenges mwahuye nayo quand même muri ntonze ya muri réalisation y'indirimbo hama tugiye hanze gato y'indirimbo twashaka kumenya hip hop ngaha mu Burundi mubona yo bihawe kibanza iki mugerageje kwanza kubishira sur une échelle de 10 mubona yuko hip hop ihawe kibanza iki ngaha mu Burundi musanze hip hop mu Burundi ni numudiyo wamye kuva kera wamye uhari guhera kuri ba Fizo banigasul bagitangura barakora rap ba T-Max n'abandi benshi ari ama team za wana Jeshi za wana Vesi ibintu nk'ivyo hama harazindi generation ya 90 ose n'ama generation yagiye aratera imbere agenda aravuma haraza ba Fabilov ba Bface haraza barapera nyene ku ma generation ariko tugiye kuraba muri no myaka twavuga nk'itanu iri nyuma twavuga yuko rap yarasubiye inyuma kubera ko ico gihe hari amatimu menshi hari vibe nyinshi ibiteramo bararonka abantu haba hari vibe nyinshi ku baraperi bivaye n'ukuntu wasanga ro novuga nk'ihiganwa mbwa atari higanwa ryo mbwa hari amatimu gasanga arapinza gasanga ari amatimu menshi abantu benshi bakora rap ngabo tuko turabona abaraperi bamwe babiheba ngo bagiye kuririmba vya R&B turabona abaraperi benshi bunyi culture batazi kugendera culture ugasanga nivyo kuri gushanje umudiho n'ibintu biri simple na Eminem arafise indirimbo za R&B gushanja kuvuga gushanja ku amanuze ama hit matandukanye navuga yuko atari bibi ku rapper ariko kuvuga ku denonsa hip hop kayiheba burundu kagira iki two turabona abaraperi nyene hip hop idacangamutse kera hari abayintu vy'ama challenge 90 baraza ibintu vy'ama challenge abaraperi bose bagakora mugabo nta bihari navuga yuko kuri no mwanya navuga yuko Isanamu gang ariyo ije kuduza hip hop ku rugero rwa nyago abarundi bari bipfuza kuyizamura kandi navuga ko muri no misi twari turimo twabona abaraperi basora indirimbo gake imwe cyangwa gasanga nta movement ihari tuje kubakoma kubacangamusha nyene babone yuko mu Burundi hip hop ihari nko mu bindi bihugu ego hari akajambo mwamye muvuga kuva kare yuko Isanamu gang ariyo ya hopre ya seru we represent Burundian hip hop in this country. Comment ça marche udusigurira? Twobisigura ukuntu duserukiye hip hop mu Burundi bwose nuko cyambere cyoco twavuze ko twahuriye mu higanwa rya nanje ndaririmba iryo higanwa reka bagitabiriwe n'abantu benshi kuva muri edition ya mbere gushika muri ya kabiri kandi hose haba harimo abaraperi benshi bavuye mu mihinga itandukanye ariko twege ubu dushitse hano akaba twashoboye gushika kure kandi tukabibandanya n'ubu tukaba tubirimo kandi tukaba turakora ku nguvu nkaba nanje muri iryo higanwa naje mu raperi nashoboye gutsinda iryo higanwa mu bantu benshi harimo n'abaririmbyi n'abaraperi bose umuraperi akacabu wa mbere berekana yuko twerero ko turi ngaha tuje guserukira abantu bose mu Burundi kugwaruka bakora hip hop novuga ko ari twege turi kwisonga. ngerageje kumwunganira impamvu dushobora no kwiha iryo teka nuko i gang yacu ifem yacu harimo umuraperi amaze gushimwa bon sumwe ni bose bon mutwese shatse kuvuga muri twese ni gang imaze gushimwa n'umuririmbyi twovuga abari wa mbere w'igihugu n'uwa kabiri abamukurikira n'uwa gatatu abamukurikiraho
noneho rero n'abandi barepfu urumva bagaca bagenda baruhirira nawe uravyumva tuvuge example nk'ubonye umukuru w'igihugu agushimye ku gikorwa cyiza wakoreye igihugu ni kuvuga ko n'umunyagihugu abaserukiye n'umunyagihugu ari hasi ni kuvuga yuko rero no ku gikorwa ikinyeduruka no gusohora cambere turi kumwe nk'uko unye genero yarabikoze bijya bintu bigaragaza neza cyane gose yuko twebwe tuje guserukira Burundi rap y'u Burundi yuko dufise byinshi bituje guhindura noneho abarundi hari abarundi bamwe usanga badakunda ibintu byabo hari abarundi bakritika ibintu byabo acagira nti mbega baje kudukura ku butegetsi mbega baje mbega bface mbega nde twebwe nta muntu tuje gukura ku vyiwe ahubwo gusa tuje kuhirira kongerereza aho abo bandi barapere bari bagejeje ku kivi hama gutyo dufate rap tuyikure kuri urugwego tuyishikane ku rundi rwego ngerageje kugaruka no kwico kintu waruvuze ati mbega hip hop ihabwa we nka uravye ikibanza icahe mu Burundi bon haracari hagahaze abarapere barakora vraiment abarapere barakora kandi n'ibihugu bibanyi biradukurikirana nubwo ibihugu vyakure bitadukurikirana mugayo bibanyi nko muri East Africa turakora bakabibona mugabo haracari hagahaze kubijanye no kuri twebwe n'abarundi so abari bajeje kudushigikira bamwe n'abandi usanga baba bafise amakenga ngo umudiho ngo nturiha ariko nashaka ndabahumurize burya nta mudiho n'umutariha n'igisirimba kirariha gusa the way wewe uri kurabikora mbega uri kubikora gute ugenda muri studio register igisirimba ucu ugenda ukwane uririmbe neza hamukore clip ya bien ubikore neza urondeye promotion urabe ko ibintu bitagenda neza abantu batagukurikirana so twe hip hop bibaza yuko ari abantu bakicibaza bakiri inyuma y'amajambere bibaza ko umudiho wa hip hop ari gutukana ari kwidoga ari kujya imihari urumva niko tubibona kenshi ni kuvuga yuko ivyo ni image mwe mwiha mugabo siyo image ya hip hop hip hop urashobora kurapa uri kurahayanisha urashobora kurapa uri nkunda shobora kurimbira nkunda gukunda gira ubunyero ngo tubone ubuhinga bwawe bazi baguhe kabiri ni bon kene nicare gute like young GIP jendi mulungi shaka ndakwede kenezi vyiza vyi Burundi cause I'm not playable minduke nka diable kandi cari canzanya rugusaba gakolabo jewe ndagukunda mikukudeka jewe mbona ntibikunda jewe ndagukunda nikukudeka jewe mbona ntibikunda sabura jagana kulage bidunji sabura jagana kulage bidunji zadi mwana wakabaka ndashaka ngutembeleze ni Burundi zadi mwana wakabaka ndashaka ngutembeleze ni Burundi urashobora gukoresha hip hop uriko uramenyekanisha urashobora gukoresha hip hop uriko uravuga n'ibindi bintu buzima bwose bw'igihugu uriko urahaye igihugu gusa hari abantu bakicibaze ko hip hop bagishaka kugerera hip hop ngo yihere limite ariko rap no mudiho vraiment nk'indi midiho ivyo wundi mudiho ukora nawe nabikora rero abarundi tujijuke duhereye no kuri aya makampuni turabona neza ko mu kwizera turabona yuko R&B tumengo nibo bantu baba ariko barizegwa cyane bivuye nyene kuri iyo mvo nyene yuko hip hop ihabwe hari abantu bamwe bashaka kuyivuga naho kwitari so ndahimirije abarundi rero tuje ukivi nkuko na nyakubaha president wacu biduhimiriza tuje ukivi dukore badushigikire hama duce igihumbi uko ntitwoja kuyiba dusimana yego c'est vrai hama nze ko ndaguciriye ngo bagira bandanye uravuze yuko hariho ama entreprise menshi bako baragerageza kuba supporting tufatiye ngaho nyene nizihe media kukumva byose bica muri communication nizihe media ubona zoba zigerageza gusharinga ama hip hop nga mu Burundi zobona kwa mame yuko zoba zibafata mu mugongo bon ndondaguye sino bivamo kuko zirahari
ariko jewe ngerageje kuvuga novuga nka example novuga nka Isanamu gang Isanamu media Isanamu media ni imwe mu media reka tuvuge reka ndeke kudondaguriza ibikora kuko zirahari reka ahubwo mvuge nk'izibikora kurusha izindi ku bwanje nka Isanamu media vraiment jewe coup de chapeau kuko nabantu ku mwaka bafise amahera b'investisa kugira ngo niyo hip hop tere imbere sino ku mwaka ubo wawo bigeze ku munsi baba bafise ivyo bari gukora kugira ngo hip hop shobore gutera imbere wanashima baciye mu baririmvyi ba Isanamu entertainment wanashima baciye no mu bandi baririmvyi kuko ibikorwa vya Isanamu media iriyaguye hari n'ibindi bikorwa byinshi burya twege tubimenya kuko tuba turi interesse navyo usanga hari ibindi bintu tuba tuko turaraba ngira ivy'abanyarwanda cyangwa ivy'abatanzania rega bantu niko twimereye tuba usanga tuko twirabira ibintu vy'ahandi hantu urumva ariko nka Isanamu media vraiment ikira bikora neza bon tugerageje kuvuga n'amaradiyo turabona ko bikora neza mugabo vraiment ntituragera ahubwo dushaka ko turacakeneye gukora ni kuvuga yuko ndayishimiye Isanamu gang ndayishimiye Isanamu media mugabo ni kuvuga yuko nabo nyene bakomereza ntibahagarikiraho kuko haracariho intambwe nyinshi zo gutambuka haracariho uruhome rukidukingiriye hacari igitambaro dukeneye gutabura imbere so nukutera intambwe tuje imbere ama media vraiment rikaragira icakoze sinovuga ngo bariko barakora ariko turushirizeho yeah ego en tout cas merci beaucoup ku ntererano yanyu sinzi yuko the winners bafise ikindi kintu ashirako kugira ngo duhe ijambo n'abandi nabo bandi mvuga musanzwe abarundi bariko baradukurikirana aho bari hose boro bwa mbere bavuga ati mvuga charité bien ordonnée commence par soi-même kirundi na kibuze ne bakivuga mvuga tukira duhere twenga mu bantu umuntu wese zina mu Burundi cyangwa umuntu wese akunda umuziki w'Uburundi cyangwa kurikirana umuziki w'Uburundi hari hose tugira tubereke yuko bishoboka yuko hip hop umuntu akora hip hop ashobora kuba umustar akuzuza nawe wenyine akujya abandi babikora gusa badu umwanya gusa nta bintu byinshi mfise no uvuga uko ntitwovuga ibintu bitaraba ariko cyo tubijeje nuko tugira tubereke yuko umurimbyi akora hip hop ashobora kubahwa ashobora guca ahantu mabarabara kugako ivyo nababwiye ego en tout cas merci beaucoup reka rero duha akaryo bagenzi banyu hano ndatumiriye Pyra Pyra hamwe n'umwami w'ipori ngo umwami w'ipori ngo bisigura ngo umwami w'ishamba cyane gose reka ndamura kabyivugiye hama Pyra Yes. ladies first